Mwiriwe neza, kaze muri ano makuru atekanye ikirere co kuri uwa kane igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe imvura Makamba mu ntara ya Burunga hamwe no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Ingozi mu ntara ya Butanyerera, ibipimo bizora kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cyose. Iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Ahazoba hashushe gusumba ahandi naho ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ibipimo bizora kuri degrees Celsius 30. Mu gitondo hakaba hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 9 rirenga igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 24 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguye n'ubwejebu agarukiye hano makoye cyane kuyakurikirana.